Mana mushobora byose, wowe nyene urukundo impuhwe n'igigongwe, we wama warinze Burundi, nuhabwe icyubahiro imyaka n'imyaka. Nyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, duhereye ku mushikiranganje w'imico kama, ugwaruka n'inkino, nabo bafashanije kurongora ubwo bushikiranganje bobo badutumiye muri ibi birori. Nyakubahwa murongo iki gisagara ca Bujumbura, mwatwakiriye muri iki gisagara. Nyakubahwa mwese rero ndongozi batumire bahire, abashikiranganje baje kwitaba ibikorwa, ndabaramukije cyane. Ndamutsa n'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, ndamutsa mwese ndongozi zitandukanye mu bisata by'igihugu, haba mu nzego z'umutekano n'iz'ubutungane ndetse no mu bindi bisata. Nyakubahwa mwaje muserukira ibihugu byanyu n'amashyirahamwe mpuzamakungu muri iki giteramo cyiza cyane, turabakengurukiye kubona mwaje kwifatanya natwe. Nyakubahwa baburamatari, mwaje muzanye imikangara yanyu ije guhayanisha akaranga ku Burundi ngaha mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi. Nyakubahwa rero mwese mwitavye, mwaje guhayanisha akaranga intara zose z'u Burundi. Umwe wese yiyumve mu cyubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Mu nkundire imbere ya byose tubanze gushimira Imana mushobora byose, yo yadushoboje guhurira hano muri kino kibanza ciza mu mugwa mukuru w'ubutunzi, kugira ngo dutanguze icese ibikorwa by'isabukuru y'imico kama n'akaranga mu Burundi. Mu kuyishimira cyane tuyikomera amashi menshi cyane. Banyakubahwa mwese batumire bahire, banyakaranga, isabukuru ry'imico kama n'akaranga mu Burundi twaje gutanguza icese, ryateguwe ku rwego rw'igihugu ku civugo kivuga ngo twubake Burundi bwa kaka dushingiye ku mico yacu. Uwo vyumva yo hava avuga ati, mbega none igihugu cacu nticakaka? Nagira rero ndababwira yuko igihugu cacu Imana yakiduhaye gitatse ivyiza vyinshi. Igihugu rero kigitangaza mu bihugu biri ku isi, igihugu gihagaze neza na neza mu kibanza c'umutima, bugaca buba umutima wa Afrika. Ni igihugu gifise ivyiza vyinshi, igihugu kitavoma mu mahanga, ahubwo arico kivomera imigabane yose yo kw'isi. Amazi ava mu Burundi avomera ibihugu vyo mu burengero, akavomera ibihugu vyo mu manuko, ivyo mu buseruko n'ivyo mu buraruko. Uburundi ni igihugu gitatse koko imisozi myiza, utubande twiza,
gifise ubutare, gifise n'abantu b'ubuntu. Igihugu rero tuvuze yuko igihugu cy'u Burundi tuvuga tuti tucubake dufatiye ku bico n'akaranga vyacu, birumvikana ko igihugu ari abantu. Imico yacu myiza ituma twubaka igihugu cyiza, abanyamahanga bakagihurumbira. Igihugu cyacu rero mu kucubaka kirakaka, ubu rero tugisharize n'imico yacu nyene. Duhere ku muco wa mbere. Indamutso y'amahoro yonyene irahagije kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigira iteka rikomeye cyane imbere y'amakungu. Abarundi n'abantu bakirana cyane mu migenzo y'ikirundi. Ugiye kuramukanya warumva ko ushitse mu muryango bagukunda, kuko baragwana mu nda bahagira akazehe. Murumva igihugu kirimo abantu bamwe mwamwemwa, abantu b'ubuntu, abantu bakirana, bose baca bakibona ko ari igihugu cyakaka kimeze neza. Rero imico n'akaranga novuga nti niyo shusho nyayo y'ico gihugu cyacu cyiza. Ushaka kumenya urugo, uraba inyifato y'abarubamwo. Uburundi rero ni kirezi, dutegerezwa kuguma dukuyakuya, tukaguma tugishariza. Iyi ndamutso yacu rero iri mu muco w'abarundi wo kuramukanya amahoro, nawo birumvikana yuko gica kiba igihugu c'amahoro. Igihugu iyo kirimwo abakozi, abene igihugu bakaba abakozi, igihugu kiba cubatse neza. Hanyuma rero tukaba tuzi ko mu mico y'ikirundi ikinebwe kitagira ikibanza. Uburundi kugira tubusharize kandi nuko bubamwo abantu bashajije. Kuva kera burya abarundi barashaza. Muraraba neza umurundi yambaye akurikije akaranga k'Uburundi, murabe umugabo yambaye imbega ingene atambuka, agatambuka ashajije aberewe, hamwe bose bavuga bati barya abantu baraberewe. Muze muraba abigeme kuva kera barisiga. Uno munsi ari bihora bintangaza, abigeme baja kugurira hanze twa tuntu bisiga tukabaha inzobe nyinshi, ariko kera mu Burundi tujya baratwisiga, kandi badukorera ngaho iwacu nyene bisiga gahama, bari bazi ingene bahingura. Hariho ababona bigeme bariko bisiga tujya tuntu bakibaza ngo bararengeje urugero, mugabo n'abarundi ba kera barisiga bagakora imishatsi yabo, bari bazi kuyikora. Murumva yuko rero akaranga kacu karatuma igihugu cyacu kiboneka neza, kuko igihugu iyo kirimo abantu bashajije, abantu batambuka neza, bamwe mwamwemwa bakirana, ico gihugu kiba gihejeje kwakaka. Dushaka rero Burundi bwakaka, kandi bukakaka kubera abantu babwo. Nta gihugu kibamwe abantu b'umujinya, abantu bamwe umutima uri mu kirere gishobora gusa neza. Kubera rero imico yacu n'imigenzo, tugire igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'uburuhukiro. Ubonye Burundi akabona abarundi akumva neza yuko ari igihugu cy'uburuhukiro. Erega kirimo amakungu yose, ibihugu byose biri mu Burundi, niho tuzomenya yuko igihugu cyacu cyakaka, kuko kizoba kirimwo amashusho yose, kizoba kirimwo amarangi yose. Abarundi rero twese duhamagariwe kubaka Burundi bufise ijunja n'ijambo mu karere turimwo, mu makungu, twishimikije imico n'akaranga vyamye biranga Uburundi n'abarundi. Aha sinkekeranya ko nta murundi n'umwe ayobewe neza ko imico kama
n'akaranga bifise akamaro kanini mu mibano no mu iterambere ry'abarundi. Nk'akarorero, nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere bene cyo batagize urunani bakumva yuko bakorera hamwe basenyera ku mugozi umwe. Muri kahise kacu umuco n'akaranga ko gukorera mu runani mu kibiri vyaratuma abarundi bagwiza umwimbu. Nivyo vyatuma abantu bahura bagasangira bakiginana, kakaba n'akaryo ko kumenyana no kunga ubucuti n'ubugenzi. Eka no mu miryango abana bamwe biga inyifato nziza, bakiga udukorwa babokora, ivyo vyose bakavyigira haziko. Aho haziko mwumva hari hameze nk'ishure, kuko umwana yarahakura umwuga. Imico n'akaranga vyacu twobifata nk'ikiraro kidusanisha n'abarundi bene wacu, kikongera kandi kikatwereka ubudasa bwacu n'ayandi mahanga. Imico yacu nitugira ihanga, nico gituma imico kama ari ntasubirizwa mu buzima bw'igihugu, kuko niyo yerekana umuntu ko ari, akiyerekana wenyene icari n'icarimwo biciye mu bikorwa bijanye n'ubuzima bwiwe. Ivyo navyo biraheza bikerekana agaciro k'intara, igihugu, umugwi w'abantu uwucankuriya akomokamwo. Imico myiza n'akaranga nivyo bituma twubaka igihugu cacu, tukababo turi, tukagira ico twisangije abandi batumenyerako. Twebwe mu Burundi turahiriwe, kuko kw'isi nzima turi mu bihugu bike abenegihugu bose basangiye ururimi rumwe rw'ikirundi, bagasangira n'imico kandi bakabana bose bazinanye. Banyakubahwa mwese, batumire bahire banyakaranga, dukeneye Burundi bwa kaka bwubatse kandi butatse. Kugira ngo bishoboke nuko abarundi twese tuva hasi mu bikorwa, tukarima, tukimbura, tukagwiza umwimbu. Nico gituma uyu munsi arakaryo ko gusubiza amaso inyuma, turaba ingene abasokuru babaho mu buzima bwabo no mu bikorwa, kugira ngo bitubere icigwa mu nyifato yacu y'uno munsi. Abasokuru mu mico yabo baranka ikinebwe, bahanurana bavuga bati uri mitiro ukimbura ingonera. Umuntu asega yishoboye bamuhaduke, ari two bita ko bamuhaye genda urime, iyo yaba ibaye inkebuzo. N'urugo rwataha umwigeme adashikura umushike, ntawarutumbera kuhasaba umugeni. Abakera barigishanya imyuga, umuhungu agakurikira umwuga wa se, mu gihe nyina w'abana nawe ari wabigeme bakurikira. Ndetse abakera bari bazi no kwiga bikenewe, kuko bavuga ko ubwenge burahugwa, bisigura ko ubuze ubuhinga abandi baza kumwigirako, ndetse bakarenga impinga bagiye kurahura ubwenge, kuko bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ivyo byose babikora mu ntumbero yo kurondera iterambere. Nico gituma abakavantara, abazungu b'abakoroni baje mu Burundi basanga Uburundi ari igihugu cifashe. Mu ntwaro y'igihugu n'imibano, umwami yamye ari Sebarundi, umucamanza akizigenza. Ubutegetsi bw'igihugu bwari butunganije ku buryo atamwenegihugu yabura umutware yitura iyo yazazaniwe. Abarundi bari bazi no gukingira igihugu cabo, arico gituma mu vyo bahingura n'ibigwanisho vyari birimwo. Iyo tuvuze yuko abakoroni bataraza mu Burundi, abarundi bari bafise amahinguriro y'ibigwanisho, abantu benshi ntibabitegera. Ariko kugira ubitegere utangura kumenya ingwano yabaye hagati y'Uburundi n'Ubudagi ikamara imyaka 7, niho woca umenya ko abarundi twari dufise ibigwanisho. Kumwe n'ivyo
imico n'imigenzo y'Uburundi nivyo vyazanye akanovera mu miryango. Guhana abageni vyatumye abarundi bunga ubucuti, gutya abarundi bose bakabaho mu runani. Kandi murabizi yuko mu migenzo y'ikirundi nta muhungu yabirana na mushikiwe kuko bavuga ko bovyara amacugane. Murumva ko abarundi bari bazi ubwenge. Basokuru bari bazi ko umwimbu mwinshi uva mu gukorera hamwe mu kibiri ari cuno munsi twita amakoperative. Bari bazi ubwenge bwo kubika umwimbu no kuwuhingura. Abarundi bari bafise amahinguriro ahingura ibikoresho nk'amasuka n'ibindi bikoresho byo mu mirima, ndetse no mu migambi y'ubutunzi bari bazi kurima, korora, kuroba no guhiga. Bari bafise amahinguriro ahingura ubutare, impuzu, ivyimburwa ndetse n'ibindi. Uretse n'ivyo, abarundi bari bazi no kudandaza, bagasumira mu yindi mihingo y'igihugu no mu mahanga. Ivyo batagira nabo bagashorera aha, ivyo bimbuye nabo barabishorera hanze, ivyo badafise bakabisumira mu mahanga. Ibikorwa vy'isabukuru y'imico n'akaranga ku Burundi twifuza ko bitubera akaryo keza ko kwirimbura, kungurana ubumenyi, guhanahana amakuru n'ivyiyumviro nko kubijanye no gukomeza hamwe no kumenyesha imico n'akaranga vy'Uburundi twarazwe na basokuru, haba mu rwego rw'igihugu, ku rwego rw'akarere, tutibagiye no ku rwego mpuzamakungu, kuko tuzi neza ko imico n'akaranga ari nkingi ntasubirizwa mu iterambere ry'igihugu. Duhejeje kuvyibonera, intara zose zaje zizanye ivyo zihingura mu bwenge bwabo. Ibi rero birerekana yuko twatanguye gukanura. Ubu rero harageze ko abarundi dutangura gukunda ivyacu, dukunde igihugu cacu, dukunde n'ivyo twihingurira, kuko bajya bariko barabihingura. Igihe bariko barahingura nawe ubu uriko bakorera ibindi, twese tuze turashoreranira, niho rero iterambere rizoboneka mu gihugu. Aha rero naho umwe muri twebwe dukoraniye muri kino kibanza, ndetse n'uwundi wese atashitse hano aho yoba ageze hose yiyumvamwo ko ari umurundi koko.